N'iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mudahengeshanya kutwumviriza no kudukurikirana ngaha kuri iyi mboneshakure yacu ya Iyakare TV. Iyakare TV ni imboneshakure igutohoreza amakuru hama ikayatosora namwe ikayabashikiriza. Amakuru mwe mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, abarijya no ku mugabane w'abanyaburaya, mwese mudukurikirana muherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, abari mu bihugu vy'ibibanyi ngaho mu burengero muri Kongo, bari ngaho mu buseruko muri Tanzania, abari mu buraruko mu Rwanda, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ibintu bitandukanye biriko biravugwa ku mukuru w'igihugu, politike zitandukanye, amakuru arebana n'umutekano mu kibano, vyose tukaza tugenda tubibatohoreza tubibashikiriza. Reka aya makuru tuyatangurire mu kibano, aho umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi hariko haravugwa amakuru avuga ko arwaye, aremvye, amagara mukitse. Ejo yasubiye kuboneka mw'ikoraniro aho yari yaciye aja gusura agendera abanyororo bo mw'ibohero rikuru rya Rutana. Ejo yaragiye mu Rutana aganira n'abapfungwa, abanyororo bari muri iryo bohero, ariko vyaraboneka ko umukuru w'igihugu aragwaye koko, amagara aramukitse. Yagiyeyo biboneka ko afise inguvu nkeya, afise intege nkeya, aho rero bigenda bivugwa ko umukuru w'igihugu yahawe isumu, yarozwe agahabwa ishano n'abategetsi bakomakomeye cane bo mu mugambwe wa CNDD-FDD. Abagabo b'ibicocoro nibo ngo bagiye baramuhemukira bamuha ubwo burozi. Umukuru w'igihugu bija kumenyekana ko yoba yarariye isumu, vyamenyekanye ageze mu gihugu ca Ethiopia aho yari yitavye inama. Agezeyo rero nibwo yabandanyije aremba, hama abaganga biwe baza gutahura ko yahemukiwe. Mu kumukurikirana amagara yiwe rero yaciye agaruka ngaha mu gihugu c'u Burundi, abaganga biwe bamwitaho aho yahejeje iminsi ishika kuri 2 atari yawugera ahabona. Bivugwa ko rero yari ariko arakurikiranwa. Ku munsi w'ejo nibwo yasubiye kongera kugaragara, ariko ngo ku maso abamuravye barabonye ko umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye ivyiwe bitifashe neza nk'uko bagenda babishikiriza. Tuve kuri iyo nkuru tuje mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abanyagihugu bo muri ico gihugu ca Kongo babandanya gukora imyiyerekano. Imyiyerekano yaratanguye iba i Kinshasa, aho baciye abanyagihugu baja kw'ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya baratwika ibendera ryaho, baca baja kuri ambasade ku buserukizi bw'igihugu ca Amerika naho batwika ibendera, barafata n'ibendera ry'igihugu ca Uganda naryo barariturira. Aho biriko biravugwa ko rero bariko bariyamiriza igihugu kibanyi c'u Rwanda, igihugu ca Uganda, igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu c'Ubufaransa, mbere kandi n'umuryango w'ibihugu vya Buraya, aho bavuga ko arivyo bifasha u Rwanda na M23 kubandanya kwica abanyagihugu ngaho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Imyiyerekano yarabandanyije iba no mu gisagara ca Bukavu. Murazi ko duhana
cegera mu buseruko bw'igihugu ca Kongo, aho rero abanyagihugu muri ico gisagara nabwo bagize imyiyerekano biyamiriza umuhari wa M23 n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Imyiyerekano yarabandanyije ikomeza ejo mu gisagara ca Goma, aho bivugwa ko abagiye kwiyerekana bariko biyamiriza igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu ca Uganda, igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'Ubufaransa, mbere kandi n'umuryango w'ibihugu vya Buraya, bavuga ko bigomba kubavira mu gihugu ngo takiza babibonamwo. Igihugu ca Uganda naco bariko baracagiriza ko kiriko kirarungika abasirikare ngaho mu gihugu ca Kongo gufasha umuhari wa M23. Ibitari bike si ubwa mbere bivugwa ko Uganda nayo yinjiye mu gufasha umuhari wa M23, ni mu gihe bahora bagiriza igihugu kibanyi c'u Rwanda ko arico gifasha iyo M23, ariko u Rwanda rwo rwaragiye ruvyamirira kure ko ntaho ruhuriye n'inyeshamba za M23, ko abakongomani ikibazo ari icabo nyene aribo nabo bagomba kugikemura, akavuga ko ivyabananiye babandanya bavyegeka ku Rwanda ko arirwo rubatera ibibazo, ariko ngo nuko bananiwe no gukemura ibibazo n'ingorane bafitaniye bo ubwabo abakongomani. U Rwanda kandi rwasohoye itangazo ruvuga ko rusaba igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko kwivuguruza ku itangazo bari barasohoye na mbere bari barashize umukono, bavuga ko rero kuri ubu ngubu bagiye kubaza Amerika aho uruhande ihagazemwo, kuko ubwa mbere yari yavuze ko yiyamiriza ibihugu vyombi kuvana ingabo nyinshi bari barashize ku mipaka, hoba u Rwanda rwari rwarashize ingabo ku mipaka, mbere kandi n'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo naco cari gifise ingabo ngaho ku mupaka. Amerika rero yari yasohoye itangazo isaba ivyo bihugu vyombi gukura no kuvana izo ngabo zabo ku mipaka. U Rwanda kuri ubu ngubu bavuze ko rugomba kuvana ingabo zabo mu gihugu ca Repubulika Murantunga. Igihugu ca Amerika casavye u Rwanda kuvana ingabo muri Kongo, mu gihugu ca Kongo. Ivyo bifatwa nk'aho rero ivyo u Rwanda rufata nk'aho Amerika yabandanyije yivuguruza. Bwa mbere yari yavuze ko bavana ingabo ku mupaka, ntiyari yigeze ivuga ko binjije ingabo zabo muri Kongo ngo bazivaneyo. Kuri ubu ngubu ikaba ngo yasavye u Rwanda ko ivana abasirikare babo muri Kongo, ngo biboneka ko Amerika iriko irivuguruza. U Rwanda rukaba rusaba Amerika gutanga umuco, gutanga ubusobanuro kugira ngo u Rwanda rumenye uko rusubiza ku vyo Amerika yaciye ibasaba bahejeje kuvyitondera. Naho igisirikare c'u Burundi kibandanya kurungika abasirikare ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, biravugwa ko rero umusirikare yari asanzwe arongoye ico gisoda Liyetona Colonel Aron Ndayishimiye yaciye abandanya akugwa ngaho mu gihugu ca Kongo, bivanye no kutumvira no kutubahiriza amategeko yagiye arahabwa n'abakuru mu gisirikare c'u Burundi, mbere n'abakuru mu gisirikare ca Kongo. Uyu Liyetona Colonel Aron Ndayishimiye akaba yarajanwe ngaha mu gisagara ca Bujumbura, amakuru akaba yemeza ko yaciye ajanwa mw'ibohero muri police militaire, akaba ariho apfungiye. Uyu Liyetona Colonel Aron Ndayishimiye yaraciye asubirirwa na Liyetona Colonel Marisiye niwe yaciye afata mu minwe igisirikare c'u Burundi. Ibatayo ya 9 niyo iriko iragwanira ngaho mu gihugu ca Kongo. Iyo batayo ikaba irongowe na Liyetona Colonel Marisiye, kuri ubu iriko iragwana ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, ifasha igisirikare ca FARDC kugwanya umuhari w'inyeshamba za M23. M23 kandi nayo yasabwe na Amerika kurekura canke gutanga no kuva mu duce twegereye igisagara ca Goma yaciye ifata
ikatuvamwo ikaja aho yari yarategetswe n'ibihugu n'amasezerano ya EAC y'i Nairobi yari yategekanyije ko yagomba kuja mu bice vyo mu birunga, ikava mu bice vyose yari yaciye ifata. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira, fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda s'abonner, hama uraca uja ngaho iburyo uza fyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi.